Kaze mu kiganiro umutekano mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru mu Umushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yaratunganije ingendo mu ntara zigize igihugu c'u Burundi kugira ngo asange ku kivi abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano arabe ibikorwa basanzwe bajejwe kurangura uko biriko biragenda. Muri izo ngendo yatangura kuganira n'abajejwe umutekano hanyuma akaganira n'abajejwe intwaro bagashikiriza ibibazo bafise hanyuma bagahanahana ivyiyumviro uko vyotorerwa umuti. Mu muce wa mbere w'izo ngendo yagendeye intara za Bubanza, Cibitoke na Kayanza. Aho hose akaba yaraherekejwe n'umugenduzi mukuru w'igipolisi c'u Burundi. Mu kiganiro cyo kuri uno munsi tubashikiriza ibijanye n'urugendo yagize mu ntara ya Bubanza. Yaraganiriye n'abajejwe umutekano bo muri iyo ntara. Uwurongoye igipolisi mu ntara ya Bubanza mu ijambo ry'ikaze yamenyesheje ko umutekano wifashe neza muri rusangi naho hatabura utuza turawutosekaza nk'ibijanye n'amatongo, ihorihori, ubusuma n'ibindi. Muri intara ya Bubanza umutekano wifashe neza cyane. Ibyo rero turikesha ya nyabune dusanzwe dukorana kuko turahanahana amakuru kugira ngo ntagire icyo duciraho. Ego naho biri uko tworera kuvuga utugorane duto duto, murazi yuko hari abantu atabura ubuntu kuvuga udukosa tumwe twibonekeza muri ntara utwerekeye cyane kwibonekeza n'ubwerekeye ubusuma burahari bwaba bwo mu mirima cyangwa mu mazu. Ibyo bikaboneka kubera hariho ubwinshi bw'abantu usanga abantu benshi bashaka kuza muri iyi ntara na Nyaburya ari intara imera. Ibindi byibonekeza n'ama-escroquerie aho usanga abantu babeshera abandi kugira ngo babambure uko baba bafise. Ibindi byibonekeza ni kwagurwa, ni ukuvuga amakuze y'udesire na cyane cyane usanga afatiye kutumvikana mu miryango canke amatati usanga ari hagati nk'ivyerekeye amatongo. Ivyo rero injyane z'amatongo ziratuma haba n'ubwicanyi rimwe na rimwe. Ibindi vyibonekeza muri ntara ni ivyerekeye kutubahiriza ingingo za sentare, aho usanga imanza zarashiwe mugabo ugasanga hari abasabwe zishira mu ngiro na cyane bagashaka no kuguma bunguruza kugira ngo bateshe umutwe uba yatsinze. Ibyo biribonekeza rwose, akibonekeza n'abantu bashaka kudandaza amatongo atayabo cyangwa bakakotesha. Ibyo biribonekeza muri komine Mwanga na Mpanda. Ibindi dusanga tubona muri ntara ni ibyerekeye gufata abana ku nguvu. Nibyo birahari, turafise nk'amakara muri iyi minsi ashika kuri 2, aho hariho umugabo w'imyaka 20 yafashe umwana w'imyaka 11 muri komine Musigati. Dufise amakashika nk'abiri, tukibaza igituma ibyo bintu vyama biba, cyane cyane aho usanga abantu bakuze bagomba guhemuka ku bana. Ibindi twovuga muri iyi minsi vyibonekeje ni ivyerekeye imvura nyinshi yaraguye rwose muri iyo biheze ku buryo hononekaye bitari bike, nko nk'ihanga twovuga nk'amazu ashika 1330 yononekaye yapomotse, imirima amahekari ashika 173 vyoba vyatwawe n'amazi,
harakomeretse abantu batatu harapfa n'umuntu umwe. Muri Mpanda naho nyene haribonekeje uwo mwuzurira w'amazi menshi aho habomotse inzu zishika 216 harononekara imirima ingana n'amahegitari 180, amashure ibirasi bibiri birabomoka, harabomoka n'ishengero rimwe n'ibiraro bitatu bihuza ivy'imigenderanire ku mitima n'iyindi vyabomotse ibiraro bitatu. Ego tworangiza tutavuze utubazo tumwe abapolisi bagenda barahura ngaha mu kazi kacu ka misi yose. Kubahwa Umushikiranganji, turafise ingorane zo kwirenguruza na cane cane kwa komiseri komino nta tumoto bafise. Hamwe rero ndazi yuko ibintu byose bijana na budget programme, mugabo hamwe ubwira neza akazokwibuka muri ubwo bushikiranganji, muratwibuka ko ngaha amakomiseri komino biragora kugira ngo biyunguruze, ati bafise biyunguruza naho abamisitanteri kenshi babafasha. Nyakubahwa Umushikiranganji wacu twamuha ikaze ngaha muri komisariya porofesiyeri Bubanza, tubaha ikaze mu mwanya muza kumurana natwe, tuza kuwukenguruka tongera dushima kumana muza kugushikiriza abanyegeni kugira amahoro. Umugenduzi mukuru w'igipolisi yabanje kubifuriza umwaka mwiza, abamenyesha ko baje kwirabira ko ivyo baba bapfunditse igihe bagira ingendo mu burere bw'igipolisi abarongoye intara nabo baheza bakabishira mu ngiro. Akaba yahamagariye inyamiramabi mu ntara ya Bubanza gukora akazi kabo neza bisunza amategeko. Kubifuriza umwaka mushasha dutanguye, uzubabere umwaka w'amahoro n'umutekano, hanyuma n'amagara meza. Nongere nshimire n'urongoye intara ku buryo ahejeje gushikiriza neza ingene intara y'igipolisi imeze. Nagomba ndabamenyeshe yuko nk'uko musanzwe mubizi uko amezi 3 aheze twahora duhura n'abapolisi bose bo mu gihugu, tugahura cyane cyane ku rwego rw'akarere. Ku rwego rw'akarere rero twahora tuvugana ibikorwa mu karere, hama tugashikiriza ivyo twifuza ko byokorwa mu ntara. Mugabo mu ntumbero y'ukwinjira neza na neza muri ambono ya vision ya son excellence Monsieur le Président de la République, baratubwiye yuko dutegerezwa guhindura ingene dushika ku kivi, tukishikira hasi tukaraba koko yuko ivyo dushikiriza ku rwego rw'akarere babishikiriza ku rwego rw'intara. Nico gituma uno munsi twaje kwivadikanya na nyenishwa Umushikiranganji ajejwe intwaro hagati, iterambere rusange n'umutekano, kugira ngo twishikire ngaha ku rwego rw'intara, intara dutanguriyemwo, kandi dufise n'umugambi wo kuzogenda mu ntara zose kugira twumve neza ingene ibikorwa biriko biragenda mu nyamiramabi, na cane cane ingene aho twagirishije amanama bariko barabishira mu ngiro. Igikorwa nyamukuru tuza gusabikanya nawe
ni ingene umutekano wifashe muri no ntara no ku mipaka muhana urubibe n'izi ntara muhana urubibe Bujumbura Cibitoki na cane cane ku mupaka duhana na Kongo. Hanyuma ndibaza kandi yuko tuza kuvuga no mu buzi bwa misi yose ingene inyamiramabi ngaha muriko muragwanya ivyaha, nkaba nashaka cyane cyane gushikiriza ko inyamiramabi nkuko twari twabivuze mwokwama muwajejwe amatohoza cyane cyane muja cyane cyane mu vyaha, ntimuje muri bimwe bita affaire civile, kuko turavyumva handi naho Bubanza turamaze kuvyumva cyane cyane inyamiramabi zita mu ngorane z'amatongo, kandi ingorane z'amatongo ari z'amasentare. Ikindi nuko twifuza yuko muri intumbero nyene dukeneye abapolisi professionnel, abapolisi bakora igikorwa nk'abapolisi bavyize. Aha tugomba kuvuga ibintu byo gukora amafuye perquisition mukayagira de façon professionnelle, hanyuma no mu ma contrôle routier n'ibindi byose mukabikora de façon professionnelle. Umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, mu kubatekururira agakemanyi yari yabazaniye, yarabakengurukiye ku gikorwa c'iteka barangura imisi yose co gucungera abantu n'ivyabo, gukomeza amahoro n'umutekano, na cane cane igikorwa co kurwanya urudandazwa rwa magendu. Tuza kubanza kubashimira tunabakengurukira ko ibikorwa murimwo byabaranze uyu mwaka urangiye, ibikorwa by'ishimwe, kuko aya mahoro turimwo muyafisemo uruhara runini, umutekano turimwo ufisemo uruhara runini, cyane cyane murazi ko akazi k'inyamiramabi kagabuye kabiri. Hari akazi ko gukinga ibyaha la prevention. Iyo mutakora akazi ka prevention ntawe uzi ko uko twicaye ngaha tuba twicaye gutya, kuko icyaha kirinze gikorwa kujya ni esheke ya prevention. Mugo gikozwe naho hacaza kurusuivi, ni hajya guca mukora amadosiye cyane cyane mu rwego rw'abaopeje cyangwa n'ibindi bikorwa bindi byose mugakora. Ibyo rero nibyo kubakengurukira. Amadosiye yarakozwe n'ibi byo kurwanya ibiturire ntiturabishikamwo neza rwose kugira tukigwanye sawa sawa, mugabo turashima ko turiko turavuga mu twumva message tubahaye mukayikorera ko, cyane cyane duhereye muri commandement aba barongoye mu ntara cyangwa mu makomine. Nibi byo kurwanya rero amafraude, uko turiko turaraba aho tugeze, fraude iriko irapunguka kubera abantu barabonye ko abapolisi mugiyemwo benshi baciye bajukumira bariko barabiheba. Turafise ibimenyetso rero bitwereka yuko keretse abantu bamwe bamwe imitima yabo ngira yamaze kuguruka, benshi babihebye. N'amakori barayashikana yo bonyene, mugabo nimuce muvuga ngo twahejeje, mission irabandanya. Mission irabandanya ko dushobora kubaho dutunzwe na fraude, bakora amafraude n'abansi bacu, ariko nibaza ko tuzobitunganya neza kugira ibikorwa bigende neza, amafaranga y'igihugu aze ashike mu kigega, mugabo namara gushika mu kigega aca akora n'icyo ategekanijwe, uko aje agacanyuruzwa naho nyene ntaco twoba dukoze, tuba turuhiye ubusa umugani w'abarundi. Ndashima rero na discipline imaze imisi ibaranga mu bikorwa bya misi yose, keretse umwe cyangwa uyundi, kandi twavuze ko umuryango abo umwe yitukishe ntasubiye gutukisha urwego rw'inyamiramabi, kuko hariho benshi bashoboye kunyegeza muri teni, mugabo nibaza ko biriko biragenda ubu twabikenguruka cyane, kuko la discipline niyo iriko iraduga cyane, amakado bavire ariko aragabanuka, kandi ni byiza cyane. Muri ntara ya Bubanza ntabyo twosinyara cyane by'amabavire, ariko
nukugumiza ko tugume duhanurana nk'abagenzi ugize akagorane tumuhanure hakiri kare ntiturabe ngo naka ngo jehava ngo bimugora ngo akirukanwa ahubwo tuze turahanurana ko muri koro niyo esprit d'équipe itegezwa kuturanga. Ica gatatu ngushima collaboration kungene mukorana n'abajejwe intwaro n'ingene mukorana n'abenegihugu cyane cyane ku bijyanye n'umutekano mudakoranye neza n'abenegihugu ntimukorane neza n'abajejwe intwaro burya ntaco mwoshikako kuko tuvuga ko mwenegihugu wese ari umupolisi wahari amaze ku mupolisi rero abaha inkuru izo nkuru murazikorera ko mugaca mukorana na administration nibaza ko bibandanije uko ushobora kuronka inyishu cyane cyane turaza kubigaruka ko mu nyuma muri kino gihe murabona ko muhanura bibe ni intara yo muri Kongo twifuza ko twovugana ukuri ukungene mugiye gupanga akarere cyane cyane kubijanye no guhanahana amakuru kuko udafise amakuru y'ibyo upanga byose usanga bipokoze unanirwa. Twizere ko atakindi kintu kizosubira kuduciramo nka yaku yabera mu Gatumba ejo bundi ikatwara abantu 200. Ibi tuzoguma tubigarukako kuko kijya n'ikintu cyatubabaje gose hariho abantu bababazwa nuko abantu babayeho mu mahoro. Yaciye abaha akanya ko gushikiriza ibibazo bitandukanye vyibonekeza muri iyo ntara vyotuma batarangura akazi kabo neza. Bongera bararabira hamwe ivyokorwa ku neza y'umupolisi kuko ngo ntawotunganiriza abandi nawe adatunganiwe. Bikaba vyabereye mu mwiherero. Twaje kugira twishikire ku kivi mutubwire mutaduhisha cyane cyane twibutsa abajejwe batwara barongoye muri commandema babandanye encadrement de proximité ntihagire n'umwe atuvamo umuntu akore kariyere yiwe ayiheze neza ntihagire usubira kwirukanwa cyangwa uja mu bihano bidasanzwe kubera iki cyangwa ikindi. Turaba uno mwaka twitegure neza turabe ibikenewe byose kugira umupolisi abeho neza tubishikeko bananye mukora muremye kuko imigambi iriho kandi yo gutunganiza abapolisi kuko ntimushobora gutunganiza abandi namwe mudatunganiwe bica bigorana mudatunganiwe mushobora gutunganiza abandi nicyo turiko turakora kandi inyishu mukuru w'igihugu cacu yarevuze yuko ibibazo by'igipolisi by'abasirikare byifatira mu mino kugira tuze turatora inyishu buke mpaka tugire ibintu bitomoye bihimbara rokoro. Ivyo biheze yaciye atanga inyishu ku bibazo bimwe bimwe yongera abatekerera impanuro kugira ngo babandanye kurangura akazi kabo neza. Akaba yabahamagariye gukorana umutima mu nda bongere biteho ineza y'umwene gihugu mu byo bakora byose. Kwitwarekana ntaryo ineza y'abene gihugu kuko nta kindi tubereyeho. Twitwarekana ntaryo ineza y'abene gihugu ikije kubahungabanya kibe kiduhungabanije natwe bweyemo. Boneke ko twamaze kwiyambura teni iyi polisi natwe tukabene gihugu kuko imbere ko tuba abapolisi cyangwa inyamirama tubanza kuba bene gihugu nabo abo bene gihugu rero burya tuzekurukiza ubwo rukiza batuzeko rero rubonekera mu bikorwa byacu bya misi yose mukore mufise umutima mu nda akazi kanyurazi ko katoroshe mugabo uko bigenda kose ntimugira amakenga igihugu kimeze neza kandi igihugu kirababona n'utwigoro mukora turabubona cyo gituma nababwira ko tunakeguruka cyane ko ibikorwa mukora kiretse umwe cyangwa uyundi ushobora kugora mu bw'ibikorwa murayikora tukabona ko mukwana umutima nvuga turebe n'ubundi mubandanye mukwana umutima mu nda igihugu mukorera kirabona ko uriko muritanga. Yasozereye abibutsa kwama bagwanya urudandazwa rwa magendu n'abanyuruza itunga ry'igihugu. Yabahamagariye kandi gukurikirana neza ibijanye n'abanyamahanga baba mu Burundi ndetse n'abarundi bakunda kugira ingendo zitandukanye bava mu ntara baja mu yindi kugira ngo hamenyekane neza ikibagenza. Hariho rero
ibi byo kurwanya fraude byo n'imezire yasohotse nibaza ko tazoga bisubirako ari kubikomera ko gose cyane cyane turwanye n'abanyuruza itunga ry'igihugu. Baza kumbira ngo bande abo bose b'abagestionnaire b'igihugu muze muracungana bukebuke. Hariho abantu bagize umwuga akaboko muze murabacunga mubakorere kwa kirikare kuko amafaranga naho twoyegeranya tukayaguza gute adaciye akora ibyo ategerezwa gukora byose twadukoze ubusa. Ari mu bisata nka byose mu gisata c'indero hariho abigisha atakazi bakora nk'uko byategerezwa kugenda. Mu baganga hariho abaganga batagitanga ya miti ya indi ya gratuite ku bavyeyi bibungenze cyangwa ku bana batakwiza imyaka 5. Bimaze kuvugwa mu ntara nyinshi. Nka polisi nka mwebwe Nyamiramabi nibi mwatuza kubidoriya navyo ni mukumva bene igihugu byo bidogera cyane cyane. Ibyo byose birashobora guhungabanya umutekano. Birashobora guhungabanya twumbi. Ifumbire ngaho Bubanza aho numvise bari babaye abambere mu kwinyuza. Bijya byose ni derangement bituma sinzi muzoraba kumwe mubikorera ko mwese mufashanya kandi bizokunda. Hanyuma hari ibibazo bya control routier ibi by'amamoto arenza abantu gusanga pakiye batatu agaca ku mupolisi ukamenga ntacabaye agize accident hajya uvunitse cyangwa ukomeretse assurance ntiraba aba probox cyangwa mayas transport en commun bakarenza abantu bakigira umupolisi kabone umenga nta na kimwe bimubwiye. Ibi byose bikwiye guhagarara kugira tuje munsi y'amategeko twese atugaba tuganza. Yumvise ko ari n'amamoto ngo asirikira ta plaque komise ibyuma bigendeshwa ta plaque no kuvuga nta assurance bayifise ntaki jewe zusupoza ko bijya byuma biri by'abakriminali gufata ingingo zibereye hakiri kare. Shono sozerera ko ni kico kuraba abantu movement y'abenegihugu abanyamahanga wo nibaza ko muza mugira situation iri aju ku munsi tumenya abanyamahanga baraye mu Burundi naho baraye nishabazanye mugabo n'abarundi nyene uje kurara mu karere kiwayo umuntu aje kurara muri zone d'action yawe muvugane n'abajejwe intwaro bamubaze ihabarizi avuye yaje gukora iki ubwo ntavuye iruguru akoze ivyaha iyo yarari ntacaha yakoze aroje usanga ataye umugore agahita atorana n'inkumi ngaho onya mu karere bagaca biberaho umahoro n'umutekano. Ejo umugore nuwo barabyaranye umwana n'ushanga babiri nawe aciye amuta ukuvuga ko natwe tuba twabaye complice ntihagire umuntu n'umwe aza kwinstara ku mutumba ntimumenye ivyiwe. Abantu bose tugeza kumenya ivyabo avuye ubwo se umukriminera ahunze abahikaranga muntu muvugane na mustanteri a telefone mu komine uwo muntu avuyemo ni habari bimeze gute. Hari amakomine nibaza ko yoba plus attentive cyane kandi uvuga yamaze kwimenya wari sinda kuvuga ngo nakacangwa na amakomine agenderwa cyane kose muri Bubanza amakomine gira ni cyane imwe n'izibiri mugozi zifise abashitsi benshi abo bashitsi raba bari menye kibaza umushitsi arashobora kuba mwiza cyangwa akabamo ifoke aba identifier tumenye ikibagenza ko bagenzwa n'amahoro cyangwa bagenzwa n'indi migambi idatomora. So ziramvuga ko ibikorwa by'iwanyu ibikorwa vy'iteka reka tubandanye dukorere hamwe igihugu kiguma kituraba ibyo tugira n'igihugu baducunga. Nifuza ko umwaka uheze wagenze neza nifuza ko mugabo nawe twatanguye wogenda neza kuruta kumwaka uze uje dushira kwa kandi kantu uko umwaka uje dushira kwa kandi kantu
kugira twubake igipolisi cejo ciza cane na polisi professionnelle. Aha niho ikiganiro kirangiriye, naho utaha. Igipolisi cacu giteza imbere, kwisunga amategeko giteza imbere.